Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari benshi bamaze iminsi batubaza umuzi w'amatati ari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Arengiyome Bunyoni. Hari byinshi twabateguriye kuri no nkuru tugiye kubashikiriza. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Umuzi w'amatati ya Perezida Ndayishimiye na Generali Bunyoni impande zose zipanze gute? Nyakanga umwaka wa 2022 yabayemwo impinduka zitangaje benshi. Kuva Perezida Ndayishimiye atangaje ko ubwiwe burimwo ba maconco bashaka kumutembagaza, abantu bashotse babona ko avuga Generali Arengiyome Bunyoni. Benshi bagiye gutangara ibogozwa rya Generali Bunyoni ribereye rimwe n'irya Generali Gabriel Nizigama batazira Tibia, co kimwe na Generali Etienne Ntakarutimana batazira Steve. Icatangaje benshi nuko abo babiri bandi bari bazwi ko badakunda Bunyoni. None byagenze gute ngo abo bahurize ku mugambi wo gukura Ndayishimiye? Kubera iki abantu bagirizwa ibintu bikomeye nk'ibyo batafashwe ngo bapfungwe? None uruhande rwa Bunyoni rurimwo bande? Perezida Ndayishimiye we ari kumwe na bande? Generali Bunyoni na Generali Ndayishimiye basa n'abatanguranwa uburongozi bw'umugambwe, maze bumvisha umukuru w'igihugu ko umugambwe ukwiye kurongorwa n'umusirikare. Ico gihe amakuru y'ibanga twari dufise yavuga ko umwe wese muri bo ba generali babiri yari amaze kuvugana n'inzego z'iperereza z'ibindi bihugu bimwe bimwe asaba ko bamushigikira gufata ubutegetsi mu Burundi. Naho Generali Bunyoni ari we yari yigereye cane Perezida Nkurunziza kandi bakaba bari basangiye inyungu nyinshi z'ubutunzi. Perezida Nkurunziza yahisemwo Generali Ndayishimiye mu burongozi bw'umugambwe. Imvo nyamukuru nuko Perezida Nkurunziza yari yibaza ko Ndayishimiye ari we yoroshe, kumbure ari we bizoroha guhindura intumbero canke kwaka ubutegetsi amaze kubushikira. Nkurunziza yaratinya ko Bunyoni yashikiriye ubutegetsi yoba ikinani atoshobora kugonda, kumbure kikamunyaga n'ubutunzi bari basangiye. Kugira Evariste Ndayishimiye yemererwe gutwara, hari ibyo babanje kumvikana na Petero Nkurunziza, harimwo kumugira imboneza y'ikirenga, maze akaguma abazwa imbere yuko hafatwa ingingo zikomeye mu bisata bimwe bimwe. Harimwo ko Nkurunziza azoguma ari we araba bijanye n'ubutare, harimwo ko Ndayishimiye agena mu bibanza bikomeye abo Nkurunziza yamuhaye. Byari bimeze nk'uko igihugu coba gifise abaperezida babiri. Mu Kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igicu. Umutima wa Nkurunziza warahagaze giturumbuka, inkuba imwe iba iravuyemwo. Naho Nkurunziza yapfuye, Evariste Ndayishimiye yarubashe ibijanye n'amazina yabaja mu nzego zihambaye. Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere, Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe, Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshingamateka, Sinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Abo bantu bose bari bafise imigenderanire idasanzwe na Nkurunziza. Bamwe yari yaranabajeje amatungo yiwe. Evariste Ndayishimiye akikujwe n'abo bantu hejuru yiwe akaba Nkurunziza nta butegetsi yari kuba afise. Perezida Ndayishimiye yaje ari umuperezida atangaje, agumana abantu bose bahora iruhande y'uwo asubiriye kugeza no kubamugendanira. Harabagabishije Ndayishimiye ko yihenze rwose mu kugena Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere, ariko Ndayishimiye we yavuga ko ategerezwa kubahiriza ibyo yemereye sogokuru. Hari abibajije ko ari ubujuju, ariko biboneka ko yahisemwo kugenda gahoro gahoro, benshi bakamwihendako, we akirinda guhungabanya inzego no gusekana n'abo atazi akabarimo. Mu bisanzwe Nkurunziza yasigiye Ndayishimiye umutego ukomeye, bisa nk'uko yamukiye abamucunga aho kumuha abamufasha. Amakuru dufise yo mwibanga kandi yemezwa na bamwe mu begereye abo bagabo babiri avuga ko Petero Nkurunziza yari yateguye ingene azogaruka ku butegetsi. Yari azi ko Ndayishimiye na Bunyoni batazumvikana, maze akaba ari we yamama biramutse biyangara, naho abagumyabanga bakamusaba kugaruka ku butegetsi.
Byatandukanije Ndayishimiye na Bunyoni. Imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere isanzwe itoroshe na cane cane iyo basa n'abanganya igihagararo. Hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni ho byari bigoye kurusha kubera Bunyoni atubaha Ndayishimiye, ahubwo yamubona umengo niwe muto kuri we naho yamutwara. Mu bitari bike Bunyoni yigenza nk'umukuru w'igihugu, ahandi naho akabuza ingingo za Perezida Ndayishimiye kuja mu ngiro. Inshuro zitari zike Perezida Ndayishimiye yaridoze ko atagira abamufasha. Perezida Ndayishimiye yihaye inzira yo gukura amanyama General Bunyoni mu kuzibira imihora yakuramwo amahera adasiguritse. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo zikomeye mu bijanye n'urudandaza rw'abakobwa mu bihugu by'Abarabu. Mu gihe umukobwa wese agiyeyo yasiga amadolari 300 ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ku mwaka aho ku kibuga c'indege bahakura hafi miliyaridi 20 z'amarundi yagaburwa n'akarwi gato cane karimwo General Bunyoni. Ahandi Bunyoni yakura amahera ni muri pafe, aho bivugwa ko kuri pasiporo yose iguzwe yoba yaronka ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Urudandaza rukomeye cane yakuramwo amahera ni icukurwa ry'ubutare. Perezida Ndayishimiye wenyine yivugiye ko hari abategetsi bari bagiraniye amasezerano mu kinyegero n'amasosiyete yimba ubutare, maze leta bakayiha amasezerano atariyo. Igice kinini c'amafaranga ava mu butare akagaburwa n'ako karwi. Perezida Ndayishimiye yaciye ahagarika amasezerano yose ajanye no gucukura ubutare. Aho ntawo wo kwibagira ibibera mu gisata c'idandazwa ry'ibitoro. Gisata Perezida Ndayishimiye atari bwafate ko ingingo nikijanye no gutumatumanako amakuru. Uko Perezida Ndayishimiye afata ingingo niko ishavu ryaniga kwa General Bunyoni n'abo bacuditse. Mu bijanye na politike be n'imigenderanire n'amakungu, umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ntibahuza ku kibazo co gusubiza hamwe n'u Rwanda be no kuvavanura n'umuhari wa FDLR. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yipfuza kunagura imigenderanire n'u Rwanda, Bunyoni we ntiyavyerekwaga na rirya ariwe yari asigaye akorana na FDLR inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza. Mu bijanye n'imigenderanire n'ubumwe bwa Buraya naho nyine Ndayishimiye yipfuza kunagura iyo migenderanire, mu gihe ibyo bihugu byafata ko Bunyoni ari intambamyi ikomeye kwinagurwa ry'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ndetse n'u Burundi. Ndayishimiye yayisanze ariko arwana n'umurwi Nkurunziza yamusigiye. Ingingo Perezida Ndayishimiye yagire afata zo gusubiza ibintu mu buryo yasanze zirwanywa n'abategetsi bose Nkurunziza yamuhanura kugena. Benshi zarababangamira kubera mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza umutegetsi wese yari asigaye ameze nk'umwami mu gace ajejwe, akiba uko ashatse atacamira, agahohotera abandi uko abishatse. Imvugo yo kurwanya ibiturire yatumye abategetsi benshi bumva babangamiwe. Abategetsi benshi barashavujwe n'ingene Ndayishimiye abita ibinebwe. Ibintu byagiye byunyuka. Perezida Ndayishimiye yivugiye ko mu bamuhanura harimwo Olivier Buyoya, umuhungu wa Perezida Buyoya. Amasoko yacu yerekana ko bano bategetsi bose bagiye inama yo gutembagaza Perezida Ndayishimiye babanje kumwankisha abanyagihugu. Muri iyo ntumbero bumvikana gukora ibintu bikurikira: kubuza ishirwa mu ngiro ry'ingingo z'umukuru w'igihugu kugira abarundi bose batahure ko ataco ashoboye, ko yishinga kuvuga gusa ariko ataco akora; kubuza abarundi kuronka ibintu vyankenerwa, kugira ishavu riduge mu banyagihugu: igitoro, isukari, ifumbire, inzoga, ifungurwa n'ibindi; kubuza ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta kugira biduze ishavu mu bakozi; kubandanya ibyo kunyuruza abantu kugira biboneke ko ataco Ndayishimiye yahinduye mu bijanye n'agateka ka muntu. Mu ntumbero yo kwiha ingufu ako karwi kumvikanye kugwiza imbonerakure, kongereza inyigisho z'urwanko no kuziha imyimenyerezo ya gisirikare. Imbonerakure nizo zakoreshwa mu kunumya abandi bagumyabanga batokwemera umugambi wo gukombora Ndayishimiye.
aha icahindutse gikomeye nuko kera imbonerakure zayoboka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ariko ubu ziyoboka umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko yacu avuga ko Ndayishimiye yumiwe asanze Bunyoni afatanije n'abandi benshi mu butegetsi harimwo n'abo yari azi ko badacana uwaka na Bunyoni. Mu ndongozi z'umugambwe CNDD ni bake batari muri uwo mugambi wa Bunyoni. Ni nayo mpamvu bamwe baherutse kurungikwa mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko kugira bigizwe kure binatume haba amatora mashasha y'indongozi. Reveriyano Ndikuriyo avuga ko yoba yari afise uruhara rukomeye mu mugambi wa Bunyoni. Ni nawe yoba yaronka amakuru atari make y'inzego z'iperereza agaheza akaburira abari muri uwo mugambi ngo bahinyanyure ibyo bategura, akongera akabuza ko amakuru amwe ashikira umukuru w'igihugu. Muri leta hari abashikiranganji bari bajejwe kunaniza ingingo z'umukuru w'igihugu. Benshi bari mu bashikiranganji bari basanzwe muri leta ya Nkurunziza. Abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka nabo nyine baravuga ko bari inyuma ya Generali Bunyoni. Abayobozi bishikira b'umukuru w'igihugu bajejwe ibibazo bya gisivile be n'igisirikare nabo bavuga ko bari inyuma ya Generali Bunyoni. Inzego z'iperereza nazo nyine zivuga ko muri uwo mugambi. Pascal Nyabenda yahoze arongoye inama nshingamateka nawe nyine aravugwa muri uwo murwi wa kumwe na Bunyoni. Hari n'abandi benshi bari bakomeye kuri Nkurunziza bavuga muri uwo mugambi wa Bunyoni. Mu ncamake Perezida Ndayishimiye yisanze ariko ararwana n'abo Nkurunziza yamusigiye bose. Bunyoni yasa n'uwamaze kwigarurira inzego zose, keretse bakeyi basa n'ababaye ibirirahabiri. Muri abo babaye ibirirahabiri haravugwa Generali Gervasi Ndirakobuca. Uwitigeze ahemukira Ndayishimiye yoba ari Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare. Kuba Perezida Ndayishimiye yagumanye igisirikare nibyo byamuhaye ingufu. Uretse Generali Niyongabo hari abasirikare babiri bafashije cane Perezida Ndayishimiye mu bijanye n'iperereza: Koloneli Aloysius Sindayihebura, Koloneli Ernest Musaba. Mu mugambwe naho Perezida Ndayishimiye yoba yafashijwe na Honorable Hazare Mvuyekure. Kubera iki Ndayishimiye ariko arakurikirana Bunyoni? Amakuru Perezida Ndayishimiye afise amwereka ko inyuma ya Bunyoni hari abantu benshi, akabona ko gufata abo bantu bose byoca bihungabanya ubutegetsi bwiwe. Nk'uko byagenze mu ikurwa rya Hussein Rajabu, Perezida Ndayishimiye yipfuza kwiha umwanya wo gucanishamwo abari kumwe na Bunyoni. Igenwa rya Generali Ndirakobuca riri muri iyo ntumbero. Amakuru dufise avuga ko akibwirwa ko yoba umushikiranganji wa mbere, Generali Ndirakobuca yaciye aja kubibwira Bunyoni, nawe amuhanura ko yobyemera. Igiharuro ca Perezida Ndayishimiye nuko Generali Ndirakobuca amaze kuhashika atazemera kubandanya akorera Bunyoni. Uretse ico co kumufasha kugwanya Bunyoni, nta yindi ngufu Ndayishimiye azokura mw'igenwa rya Ndakugarika. Ntaco azomumarira mu by'ubutunzi, ntaco azomumarira ku rwego mpuzamakungu. Inyuma y'umwaka Ndirakobuca azoba ari uwundi mukeba wa Ndayishimiye, kubera na ya ngorane ijanye n'imigenderanire y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere yagumyeho. Neva Ndakugarika bafise kahise kamwe, banganya ijunja ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yihaye intumbero yo kugenda gahoro gahoro, ariko akigezayo abahoze bakorana na Nkurunziza bose. Ubu yaramaze kwishiriraho urwego rw'iperereza rumwegukira. Buke buke ruzosubirira abari bamenyerewe mu iperereza. Amarwi adusumira hari benshi mu bakozi b'iperereza bagiye gusubizwa mu nzego baje bavamwo. Ahandi Perezida Ndayishimiye yitegurira gusubirira indongozi ni mu mugambwe CNDD. Ntawe uzi ko azoshobora gusubirira Reveriyano Ndikuriyo adahejeje ikiringo, ariko vuba azotangura kwinjiza abiwe mu nzego zitandukanye z'umugambwe. Muri leta umushikiranganji wa Nkurunziza asigayeyo n'umwe Rudende Ezechiel Nibigira. Mu biro by'umukuru w'igihugu abatari bake baramaze guhindurwa.
ikigwanisho nyamukuru ca Ndayishimiye ni umwanya uko iminsi igenda niko akomera akaduza abiwe abatamwemera nabo niko batakaza ikibanza mu butegetsi. Amakuru dufise yerekana ko impande zose zicunganye cane cane mu mugambwe CNDD FCD hariyo abarabana ayingwe, aribyo tutoshobora kuvuga hano kubera hari abo vyohava bikwegera, ni ukubitega amaso ibizogera. Murumva injyane za Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Bunyoni aho zaturutse. Turabandanya tubatohoreza inkuru zijanye n'aho dosiye ya Generali Bunyoni ubu igeze, turaza kubashikiriza amakuru yacu ya nyuma. Wowe ico usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo kurushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.